yere kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye bwakeye mwese muriko muradutega amatwi kaze kurano makuru ya mbere mu kino gitondo mukamwe yashikizwa na Virginie Rupia batkanje na Karoli Girimana muhinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakiye kuri wa kabiri ku kirimbiwe Igitega abaserukizi bashasha b'ibihugu byabo mu Burundi bagera kuri batandatu nk'ukuri byashikijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni ngo bari baje kumushikiriza makete abagena muri ayo mabanga. Abatowe n'abenegihugu bose ngo bari bakwiye kurangura neza ibikorwa byabo kugira ngo baserukire koko ababatoye. Ivyo bivugwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera mu nama yamuhuje n'abagize inama y'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Icamwe ry'umwe bwa Buraya yaratanguje kuri uyu wa kabiri ibikorwa by'abakenyezi bafise imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu ntumbero yo kubashira hamwe baheze rero bahanahane ubumenyi. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikanganje mu byo bujejwe harimwo agatika kazi na muntu Posien Hatungimana yamenyesheje ko iryo higanwa gitabwe n'imigwi 11. Ivyo rero bikuru bigize ano makuru mu kanya gatoya ni nkuri mwimwe ukwayo. Dase kwifuriza igitondo ciza kazi kandi kurano makuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakiriye kuri wa kabiri ku kirimbiwe mu ntara ya Gitega abaserukizi bashasha bihugu byabo mu Burundi bagera kuri batandatu ukuri byashikijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni ngo bari baje kumushikiriza makete abagena muri ayo mabanga tumutege yombi. Nyini cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ahejeje guha umubonano abashitsi akaba ari abaje guserukira ibihugu vya Autriche, Cuba, Djibouti, ubwami bwa Oman, Republika ya Sudan, bene Republika ya Sudan y'Epfo mu Burundi. Intumbero y'uwo mubonano bari baje gushikiriza nyini cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi amakete abagena muri ayo mabanga. Kw'izina ry'abakuru b'ibihugu babarungitse baboneyeho n'akaryo kandi ko gukeza umukuru w'igihugu c'u Burundi ku bikorwa iterambere ariko rarangura mu Burundi bene mu karere na cane mu kugarukana amahoro mu gace ko buseruko bwa Republika Demokratike ya Kongo. Muri uwo mubonano habaye n'akaryo keza kandi ko kuganira ku migambi mikuru yoshigwa imbere mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti gufashanya ku neza y'abenegihugu b'u Burundi bene ivyo bihugu vyaserukiwe. Tubandanya n'amakuru twabateguriye abatowe n'abenegihugu bose ngo bari bakwiye kurangura neza ibikorwa byabo kugira ngo baserukire koko ababatoye. Ivyo bivugwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera mu nama yamuhuje n'abagize inama y'amakomine mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri. Emmanuel Sinzohagera akavuga ko ivyo rero bizotuma umukuru w'igihugu kuza ariyumvira utubazo duto twabenegihugu twotorewe umuti ku nzego zo hasi. Inkuru dukesha mugenzi wacu Amadi Masudi mugira neza. Mwijambo giwe ryo kwakira abashitsi umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yamenyesheje yuko umutekano wifashe neza muri rusangi mu gisagara cose ca Bujumbura uretse ibiziga bimwe bimaze imisi bitogwa na cane ivy'abana. Akaba yanamenyesheje yuko ikindi kibonekeza ari ikena ry'ibitoro, ivyo rero ngo bikaba bishobora gutuma haba utugorane tumwe. Igisagara ca Bujumbura rero mwagendeye kiratekanye. Rero iki gisagara ca Bujumbura nivyo turatekanye ariko hariho ibintu biri kwibonekeza aho tumaze imisi dutora ibiziga by'inzoya, ibiziga by'abantu bakuze ariko ntitumenye icabishe. N'ivyo ntibiduhumuriza cane gose ariko amatohoza turayagira. Ariko igiteye umutekano muke na cane mu gisagara ca Bujumbura ni ikena ry'ibitoro riratuma abantu batakaza umwanya wo kuja ku kazi, abandi ndetse ntibagende, abana basanga bacerewe amashure. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera afashe ijambo akaba yashimiye abaraho acasaba abatowe bose ku nzego zitandukanye gukora neza ivyo batorewe kugira bashobore guserukira neza ababatoye. Nawe usanga hari ikibazo ku ndongozi nyinshi turatorwa mu mabanga by'ukuri abantu barakunda kuba bakuru
mugabo tukibagira yuko kuba umukuru birajyana na responsabilité. Wemeye kuba umukuru uba wemeye kuba umusuku w'abandi. Hari n'igihe mbere n'ivy'iwawe bipfa bikononekara nk'uko nyene icubahiro mu gice cy'Uburundi yirirwa arabivuga mu gihugu kirimo abantu guhera ku makartier ukaduga mu ikomine ukaduga mu ntara. Ni gute abo bene gihugu muri iyo ntara bobura abantu babavugira bakirirwa bandika umukuru w'igihugu kugira ngo igikorwa twatorewe cyo guserukira bene gihugu dushobore kukirangura? Hari umukuru w'igihugu tumuha umwanya wo gukora ibindi. Mu nyuma yahavuye aha ijambo abatwara inama mpanuzwa jambo z'amakomine 3 y'igisagara ca Bujumbura, wo muri Ntahangwa akaba yagarutse na cyane ku mwitwarariko w'abene gihugu kuvyerekeye ikoreshwa ry'amakori batanga ngo kuko usanga ataco babona kirekire bahungukira. Aha mu gisagara ca Bujumbura tumaze imyaka 3 dutowe n'abene gihugu bama batubaza mbega amakori dutanga ajahe ko tutabona iyo terambere aho duherere. Murambaza ibitigiri Ntahangwa itoza ku kwezi. Nejeje kuvugana na Musitanteri ambwiye ko batoza umuriyaridi ku kwezi. Iterambere ishwida. Akaba kandi yanamenyesheje amakenga afise kuvyerekeye ingene abatowe mu makartier babafata ngo koko batabubaha uko bikwiye. Ico rero na mugenzi we arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza akaba yakigarutseko. Muri mairie turavugana n'abakuru b'amajenama ya makomine. Inyamukuru ibyo yavuze umukuru w'inama ya komine ya Ntahangwa bisa ari ntaco kimwe, kuvuga yuko uri mu nama ya komine kenshi usanga atagaciro ahabwa, ukaca usanga biramubabaza, ugasanga rero habaye intambamyi, ugasanga muri quartier nta gaciro bamuhaye, hanyuma ukaca usanga n'ibyo tuganiriye mu nama dukoresha ntibigiye mu ngiro. Urongoye inama mpanuzwa jambo ya Muhawe akaba yanamenyesheje ivyerekeye udufaranga bahabwa bagiye mu nama bimwe bitaje taux de présence ngo yagabanuwe, agasaba yuko yoduzwa. Muri ubwo buryo nyene turakeneye yuko taux de présence y'aba membre ba conseil communal yoduzwa ni 20,000. Ubu igitoro caraduze, ufashe taxi aragucira 15,000. Mu kwishura kuri ayo makenga yose umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera akaba yagarutse na cyane kuvyerekeye iyubahirizwa ry'amategeko. Itegeko ni ikintu gikomeye cyane. Iyo abantu bakoze batisunga amategeko haba akajagari, umwe wese akora ibyo ahambije, abikora neza abikora nabi aravuga ati jewe ndakoze uzoza azimenya. Amategeko rero burya n'ikintu ntavuga mugabo araremereye, biraremereye. Ico gituma mbere no saba niyo manuel de procedure mumva igisagara ca Bujumbura cyateguwe nibayibahe muyisome, ni naho muzomenya kuruvandika ibirimwo. Yarangije asaba abari ngaho bose yuko indongozi iyo ariyo yose yorengera umugambwe wa politike arimwo, akarengera ubwoko eka mbere n'idini yoba arimwo kugira ashobore gutunganiriza neza abene gihugu. Ahmad Masudi mugira neza. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Shamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryatunganije kuri wa kabiri ibikorwa by'abakenyezi bafise imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu ntumbero kubashira hamwe baheze rero bahanahane ubumenyi. Umunyamabanga ntayegayezwa mushikanganje mu byo bujejwe harimo agateka kazi na muntu Posiano Hatungimana yamenyesheje ko iryo higanwa gitabwe n'imigwi 11. Umugwi wabaye uwa mbere rero ukazoshigikirwa mu migambi yawo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Amakamenyesha kandi ko ubushikanganje nabwo nyene buzotora imigambi imeze neza bushigikira. Igikorwa cyatunganije kugira ngo dushire hamwe novuga imigwi y'abakenyezi isanzwe ifise novuga impano zitandukanye kugira ngo bamwe n'abandi bamenye ivyo basanzwe bakora kugira ngo nabo bahanahana ubumenyi kugira ngo umukenyezi wo mu Ruyigi abone yuko hari umukenyezi w'Igitega nawe afise ibindi yakora, kuko muri iyo migwi yose mubona ko basanzwe bafise imigambi itandukanye kugira ngo rero bamenyane kandi babone yuko abakenyezi bo mu Burundi bafise impano zitandukanye, yuko bashobora no guhanahana ubumenyi mbere bagahanahana n'ivyo basanzwe bakora haba mu rudandazwa canke mu bindi bishoboka. Ibyo twabonye mu migambi yaje ngaha muri rihiganwa ni imigambi novuga kidasanzwe byerekana yuko umukenyezi wo mu Burundi kazi yiyumvira, ko twabonye yuko ari imigambi ikomeye nko kubona umwana w'umukobwa akarashobora kwiyumvira gushiraho novuga ihuriro ry'abaganga hamwe ushobora kuba uri mu ntara zitandukanye kuvuga duti reka ninjire ku rubuga hamasabe no ico no kwitarandeva kwa muganga vyiyumvirwe n'umwana w'umwigeme ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Hari
hariho n'undi mugambi twabonye ukomeye cyane cyane kubibaza abakenyezi bahura bariko barakora mu ngo zabo aho umukenyezi yiyumviriye kugira umugambi wo gufasha abakenyezi gukwiragiza no kwita amatara ku mutumba asanzwe abakora none yishimira yuko ku mutumba bako hose bise novuga amatara ico ni icyumviro gikomeye cyane hariho n'imigambi twabonye gufasha kugwiza imbuto canke n'undi mugambi ujanye no gukora ibyo abakenyezi bakoresha cyane iyo bari mu bihe by'ubutinyanga ubona ko kameme ari ibintu bikomeye aho umukenyezi ashobora kwicara ahantu akiyumvira umugambi wenyine iteza imbere yongera ateza imbere kandi n'undi mukenyezi mugenzi we ibintu bikomeye cyane ariko natwe n'indi migambi tazoshikikuha n'umwe bwa buraya natwe nk'ubushikiranganje turashobora kubashikikira kubera twabonye ari imigambi myiza ituma umukenyezi w'umurundi kazi atera intambwe mu iterambere. Hari imico mibi iyi mico w'abagabo n'abagabo barongorane w'abagore n'abagore barongorane ivyo Imana arigeze bivuga kare n'umuvumo kandi kibabaje ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana babishigikira ukaza wumvuvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana nivumwe ubone nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo sivumwe nibicumuro byose mugabo iyo nivumwe Imana ntishobora kwihangana ndabasavye mwebwe abarundi umurundi yava kagira nahazoba ari muri Amerika aja muri ivyo tumuvume tumugire ikivume mu gihugu cyacu. Isaha 12:37 hano muri studio turandanya n'amakuru twabateguriye. Umutekano wifashe neza muri rusangi kurubibe intara ya Cibitoke ihana n'ibihugu bibanyi ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Ivyo vyemezwa na Amatari w'iyo ntara Bizoza Karem akavuga ariko ko hacibonekeza abadandaza bamwe binjiza canke bagasohokana ibidandazwa biciye mu nzira z'ibinywabi. Bizoza Karem akavuga ko babandanya rero guhimiriza bene gihugu arongoye gukora bisunze amategeko kurikira Amatari w'intara ya Cibitoke akaba yakuye kuri telefone na mugenzi wacu Juvenal Barenga. Mibano hagati y'abene gihugu bo mu gihugu c'u Burundi nabo mu bihugu bibanye u Rwanda na Kongo imeze neza ku ruhande rw'u Burundi abakongomani nta kibazo dufitaniye nuko batarugurura imbibe gusa ariko nta kibazo na gitenya gihari hagati y'abantu n'abakongomani no kuri bibiye y'u Rwanda n'u Burundi naho nyine nta kibazo gihari kuko mu mwaka wahera twaragiranye inama na Buramatari wo mu karere k'uburengero twaraganiye turavugana nawe ko tuzoza turabonana n'ubu turategekanije kandi kuzokonya kubona ko hasanzwe hari ibibazo byaza biraba hagati yo kuruzi ruhwa aho wasanga abarundi bashaka kurucisha mu Rwanda abanyarwanda bagashaka kurucisha mu Burundi mugo tubadugira inama byace bihagarara hamarya no kuza turahanahana abantu nk'umuntu aba yagiyeyo bidashe mu mategeko rero ngubu tunovuga ko bimeze neza no muri Kongo nubwo nabivuze uwushatse kuza agaca mu Rwanda amagaca guca ku ruhwa nta kibazo gira gusa no ko ku Rusizi ku ruhande rwa Kongo batarugurura ariko handi ingwano bimeze neza mbere kujanye hoho no guhanahana bidandazwa byifashe gute hagati y'ivyo bihugu bibanye uko ari bibiriganya kuba habura Amatari ubu ibiciye ku ruhwa biciye mu mategeko birarengana nta kibazo kuko niho honyine huguruye rero rwanya urudanza rw'amagenda mu manama urabona dufatiye nko muri Buganda na Rugombo kuko ni kuri Rusizi aho turamaze iminsi dukoresha amanama abajeje intwaro kuva kuri Nyecumi gushika kwa Musantezo koranye na komite y'umutekano mu ntara mu by'ukuri twarahimirije kugira ngo urudandazwa kabisa ruhagarare turabona yuko harimo nyinshi zimaze kuboneka turavye ko bose bace bahaguruka bakaza bararwanya kuri kote y'u Rwanda naho nyene mu nama twakoresheje amazona abiri akora ku gihugu cy'u Rwanda naho nyene byaragenze neza kuko korabonye inyishu bace badufatira abari bajanyeyo umwimbu mu Rwanda bafata bashitse ku rubibi kandi nubwo babijabukanye abanyarwanda kubera umubano mwiza bace babidusubiza tekera mu bitwari by'iwanyu. Inkuru ya nyuma ya makuru kuva ku igerekezo rya mbere ndamukiza uno mwaka ibikoresho nk'amacupa atameneka n'ibindi ngo bigiye kuza birashigwa ko ikiringo ntarengwa cyo gukoreshwa bikaba byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN Severino Sindayikengera akavuga ko ari mu ntumbero yo kwirinda ko ibitekerezo byagenewe gukora rimwe gusa bigumizwa ku masoko agasaba abarundi bose rero gushigikira ico kigo mu rugo rugamba. Turamaze kubona ariya macupa bashira ku bumashini kugira bashusha amazi niki biri mu miryango. Turamaze kubona yuko usanga zijya 10 litre canke 5 litre usanga ari icupa ryakorewe muri Aquavi. Mugabo ukabona rikoreshwa nakandi canke nakinju. Bakoresha amacupa atarayi wabo. Deje iryo cupa ryanditswe ko kandi ikaba rikoreshwa na Aquavi. Cyo ni gicumuro cy'ubuziranenge nituvyemera. Ahandi naho usanga ayo macupa yaramaze gufyikira. Twibaza yuko
kuva itariki imwe y'ukwa kane aba bose bakora ajya amacupa manini bashira ku tumashini imbere yuko badukoresha kugira turabe garanti zabo tuzoba twitunganije bose bategerezwa guca ngaha kugira ngo icupa turishireko garanti y'amezi 6 canke y'umwaka aho tuzoba turiko turafasha bose muri ibi bintu aba bantu bariko barakoresha amacupa atarayi wabo bagashirako marke ziwabo babireke kuva no muzi ko birahanwa n'amategeko kuri ibi bintu bya macupa koze kabiri turifuza yuko uku kwezi kutohera tutabona ugiye ikaruza ukabona cupa rya kinju dirimo amavuta oya sivyiza ivyo nivyo ngira ngo twovuga kandi tukaba dusavye yuko abantu bose mudushigiki kuko runo rugamba dutegerezwa gukora kugira ngo ibintu vyacu bimere neza turacafise ingorane nyinshi cyane ugiye kuraba ama etikete kuzosubiramo y'abantu abona umuntu arakora ikintu etikete agacashira ku idarapo gihugu akagira uko ashaka ntibazi yuko etiketage ifise norme ibi byose nukuzoja turabigisha abantu kugira ngo bigende neza ni hano rero tuzana amakuru twabateguriye ariko rero nk'abadufatiye mu nzira tubasubiremo bikuru byari biyagize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiye kuri wa kabiri ku kirimbi we mu ntara ya Gitega abaserukizi bashasha b'ibihugu byabo mu Burundi bagera kuri 6 nk'uko rero byashikijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hozine Girene Gatoni ngo baserukizi bari baje kumushikiriza maketa bagena muri ayo mabanga mwavyumvise n'abatowe n'abenegihugu bose ngo bari bakwiye kurangura neza ibikorwa byabo kugira ngo baserukire koko ababatoye ibyo kavugwa n'umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera mu nama yamuhuje n'abagize inama y'amakomine yo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kabiri Emmanuel Sinzohagera akavuga ko ivyo rero bizoruhurira umukuru w'igihugu kuzariyumvira utubazo duto twabenegihugu twotore umuti n'inzego zo hasi Ishamwe ry'umwe bwa Buraya yaratanguje kuri uyu wa kabiri ibikorwa by'abakenyezi bafise imigambi itandukanye yo kwiteza imbere mu ntumbero yo kubashira hamwe baheze rero bahanahane ubumenyi umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikanganje mu byo bujejwe harimo agateka kazi na muntu Posiano Hatungimana yamenyesheje ko ivyo higanwa yitabwe n'imigwi 11 umugwi wabaye uwa mbere ukazoshigikirwa mu migambi wawo nishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya naho resho tuyagenze usozera amakuru twabateguriye ndabashimire gose mwe mwakurikiye kuva agitangura shimire kandi na Karoli Bigirimana yafashije muhinga bw'ivyuma ano makuru mwashikijwe na Virginie Upia nkabifuriza umunsi mwiza